bakunzi bacu nongera ndabifuriza umwaka mushasha mwiza. Kaze muri ano makuru Ategekanya ku munsi wa gatandatu Igenekerezo rya gatandatu nzero umwaka wa 2024 Kizoba Kimeze. Ejo mu gitondo twiteze imvura nkeyi mu ntara za Cibitoke, Bubanza, Kayanza, Bujumbura, Gitega, Ruyigi, Cankuzo hamwe na Ngozi. Hasigaye hiteze ikirere kizoba kirimo ibicu vyinshi. Igipimo c'ubushuhe kiri hasi ndogre Celsius 14 zikazoboneka mu ntara ya Mwaro. Ku muhingamo twiteze imvura mu ntara nyinshi zigize igihugu cacu kiretse mu ntara za Muyinga, Cankuzo hamwe na Ruyigi, aho twiteze ikirere kizoba kirimo ibicu vyinshi. Igipimo c'ubushuhe kiri hejuru ndogre Celsius 29 zikazoboneka mu ntara ya Cibitoke. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka gihe cy'isaha 11:55 rirenge gihe cy'isaha 12 z'umugoroba n'iminota 15. Nuko nahano makuru Ategekanya Ikirere agarukiye. Linkaret Kanyamuneza nije nabashikirije. Mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.